Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege uwumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Kaze mu nkuru ijanye n'iki kiganiro. Ni bike bivugwa ku bwana bwa Yesu mugabo ibimuvugwa ko byose byo muri ico kiringo birahambaye. Kurikira kino gikino wumva inkuru z'umwana w'igitangaza. Ni muri iyi nkuru ivuga ngo umuhungu muto yatangaje abamutanguriye. Mari, aya mezi 12 aheze yatubera amezi ahambaye. Twarabonye ukuntu umwana Imana yaduhaye yakuze n'ingoga. Kandi biracisha bugufi cyane kubona ukuntu umugambi w'Imana kuba ari mw'isi ukomeza kwibonekeza. Uru rugendo rwari ruryoshe cyane, rurimo ibintu byinshi bitangaje. Yesu by'ukuri biraboneka yuko ari mu butunzi bwinshi ku buzima bwacu. Ni umwana mwiza cyane kandi agumana inyota yo kumenya byinshi. Nivyo, ni umwana adasanzwe. Imana ishimwe kubw'ubugwaneza n'ubwenge bwiwe naho ari umwana muto. Nguma nibaza icyo Imana itubikiye cyo kongera kudutangaza. Mariya, byuka. Nibiki? Habaye ingorane ki? Umbonera Yesu ameze neza. Umumarayika yaje kunyereka mu ndoto. Ambwiye ngo ndabajyanimwe n'umwana duhungire muri Egiputa. Yavuze yuko Herode yiteguye kuza kurondera uwo mwana ngo amwice. Kubera ko umwami Herode yogomba kwica umwana mutoya. Yarumvise yuko Yesu ari umwana yavukiye kuba umwami, none agira ngo azohava mukura ku ngoma. Nshuti yanje, dutegereza kwitegura n'ingoga tukagenda. Ruzotubera urundi rugendo rurerure kandi rugumye rw'ibirometero byinshi, ariko dutegereza kugenda. Imana izoturongora kandi izotuzigama. Ego, urakoze Mana mushobora byose. Obezi, ubu urabona baba benshi batatu. Bavuze ko bagiye kurondera ahari wa mwana, numva ngo yavukiye kuba umwami, hanyuma ngo bace bagaruka kubimbwira. None bageze. Ariko rero nyene icyubahiro, nda n'ahantu na hamwe tutarondereye, ariko twarabuze iyo bakamangani. Ora, bishoboka gute ko mutashoboye kubatora? Ariko rero nyene icyubahiro, twaragerageje uko dushoboye, ariko nta nkuru yabo twigeze turonka. Mwategereza kubarusha ubwenge, mukamenya ko twobashikira. Nyene icyubahiro, ndaco tutakoze. Nakubwiye ntimwakoze neza bihagije. None ugomba ko twosubira tukagerageza kubarondera. Egome niko biri. Genda mu baronde. Umvirize. None jewe sindi umwami w'Ubuyuda. Umwana yavutse agomba kuzohava nkura ku ngoma. Ibyo sinovyekana. None ubona uzobigira gute? Mwica uwo mwana agomba kuba umwami. Ariko n'uwo mwana ntituzi ahari, kandi noneho aracari umwana. None yo gutera ubwoba gute? Abanyabwenge b'ivyanditswe bavuze yuko azovuka imbere. Nico gituma abana bose bo muri kajya karere batarenze imyaka 2 bategerezwa kwicwa. Nawe nyene ntazorokoka. Tuze turaba umwami wari we mu byukuri hagati yanje nawe. Ariko rero nyakuba, nta nkeka yuko hari inzoya nyinshi i Betelehemu. Natwe tuzozica zose. None twomara abana b'i Betelehemu tugomba kwica umwana umwe. Uko ndabivuze niko bizokorwa. Iryo ni itegeko ry'umwami. Genda ugerageze bikogwe.
ego nyene icubahiro. ubu ndashaje, ubuzima bwanjye buri hafi kurangira kubera iki notinya uruyoya ngo ruzonkura ku ngoma. oya singiye gupfa, ndi umwami w'ibuyuda kandi nzotwara igihe kirekire. urya mwana yitwa umwami niyicwe. Mu kanya turabandanya inkuru yacu. Urakoze kubandanya kumviriza inkuru ijanye n'iki kiganiro. Turabona Mariya na Yozefu banezerewe cane, bashima Imana yabahaye umwana Yesu ikabaha n'ibibatunga. Bariteguye gukora ibikenewe byose kugira ngo bakingire umuryango wabo. Umunsi umwe mw'ijoro, umumarayika agendera Yozefu amubwira ko yuhungisha Mariya n'akana Yesu bagasuhukira muri Egiputa. Bidatevye baca batekera utwabo, bafata urwo rugendo rurerure rwo kuja muri Egiputa. Umwami Herodi atinya yuko wa mwana mwami yohava amukura ku ngoma. Ubu rero ategetse ko abana b'i Betelehemu bose batarakwiza imyaka 2 bicwa. Mbega none azoshikira Yesu bataramushikana muri Egiputa? Reka tubandanye twumve iyi nkuru. Yoze, hari aho wari bwiyumvire yuko hogera igihe tukaba muri Egiputa? nta n'ibyigeze biza mu ndoto zanje, ariko mbona tumerewe neza ngaha muri Heliopolisi, dufise umutekano. Yesu nabaguma akura mu mubiri, mu bwenge no mu byo kumenya Imana. Aha hari ba sogokuruza bahabaye imyaka myinshi, bacugwa bufuni na buhoro, na ba Farawo batwara iki gihugu icyo gihe. Ariko tweho niburi ntiturabaja b'umwami. Imana yavuye bakura ino, ibacira inzira mu kiyaga gitukura, bajabuka atangorane, n'amazi yitandukanije ngo ababise. Abanyegiputa babakurikiye ngo babagarure, Imana ibateraniriza ko y'amazi bahonera mu kiyaga. Cyabaye igitangaza gikomeye cyane gose. Muga rero hano jembo ratumerewe neza. Imana irazigama mu buryo umuntu ataziga. By'ukuri Imana irazigama, kandi tuzoguma ngaha kugeza Imana yo nyene itubwiye kuhava. Niyumvira ko umunsi umwe tuzosubira i Betelehemu tukarerera umwana wacu mu gihugu c'abasogokuruza. Ikibona ko ari cyiza nicyo tuzokora. Uyu munsi ndi mw'isoko, numvise ko Herodi yategetse yuko abana bose b'abahungu b'i Betelehemu kugera ku myaka 2 bicwa. Yabonye adashobora gutora aho Yesu ari, ati ninabica bose na Yesu azopfamwo. Byabaye kumwe nyene umumarayika yatubwira. Ndababajwe n'abavyeyi bahekuwe. Imana yarazigamye umwana wacu, ariko bo barahaguye. Mana, remesha abo bavyeyi. Nanje ndifatanije nabo mu marira barimo. Imana ishishikare gukingira Yesu na twebwe nyene. Mari, naronse ubundi butumwa buva ku Mana. N'ubu umumarayika yaje kungendera mu ndoto, yavuze ati Herode yarapfuye, none rero dushobora gusubira mu Bwisirayeli. Mu Bwisirayeli amaja hehe? Ntiyahambwiye neza. Numvise yuko umuhungu wiwe azomusubirira ku ngoma, nawe nyene ni umwicanyi nkasi. None wibaza ko nawe nyene azotinye yuko Yesu azohava amugeramira? Kuvyo numva, nawe nyene n'umubisha w'umwicanyi. Yozefu, tubigenze gute? Tuzosubira i Nazareti twibereye atankomanzi. Yozefu, ivyo bintu biranezereye cyane. Tugiye gusubira gutaha iwacu. Nawe twenda kwihutagiza gutaha, hano twibereye mu mutekano. Ni vyiza kubimenya ko atakamaro ko kwihutagiza ngo duce tugenda ubunyene. Nivyo, nta kamaro ko kugenda ubunyene. Ijoro ryiza mukunzi wanje. Ijoro ryiza Yozefu, ndagukunda cyane.
yoze imyaka yo irahaciye. Yesu amaze kugira imyaka 12. Ni umusore mwiza kandi afise abagenzi benshi hano i Nazareti. Yego cyane by'ukuri twarahezagiwe. Harageze igihe cyo kuja i Yerusalemu nk'uko bikorwa rimwe mu mwaka kubwo guhimbaza Pasika. Oh, papa, sindavyumva. Vyukuri ahandi mu rusengero rw'i Yerusalemu mu kibanza c'abagabo. Mwakoze cyane kunzana. Nabyo sindavyumva. Ingenuza wakoze mu buryo ugira uruhara mu birori by'iyi minsi mikuru. Uru rusengero ni rwiza cyane. Ibuka yuko Imana ikwiye kubakirwa ingoro nziza cyane. Ibintu byose ni vyayo. Inanga ziriko ziravuga, igikorane kigira gitangure. Ndafise ibibazo byinshi. Kumbura umwe mu bigisha hano yoshobora kumfasha. Amahoro abane nawe. Nawe amahoro abane nawe. Izina ryanje ni Abeli, ndi umwigisha hano mu rusengero. No gufasha ikiga mwana. Ndafise ibibazo bikeya. Urinde mwana. Ndi Yesu w'i Nazareti. Ndanezerewe kukumenya Yesu. Ufise imyaka ingahe? 12. None ufise ikibazo nyabaki? Kubera ko abakene bategerezwa kugura inuma n'imyagazi byo gutanga kibimaze. Mu bisanzwe abahereza nta mahera bahembwa kubw'ibikorwa bakora. Nico gituma rero baca basaba yuko hatangwa n'inyamaswa. None aboro bategerezwa gutanga inshuro 5 igiciro c'izo nyamaswa. Je nibaza yuko tutabacira izo zose uriko uravuga. Umenga kugurisha ibintu mu rusengero biratitura ubwiza n'agaciro k'amasengesho. Oya sivyo na gatoya. Ivyo dukora vyose tubikora twisunze ivyagezwe. Kubera iki hasabwa amaraso y'umwagazi w'intama? Erega ibikoko bitanga kubimazi kubw'ivyaha vyacu nk'uko Imana yabitegetse. None umuvugishwa Mika ntiyavuze ati ko yakweretse icizi cari coga yewe muntu. Mbega hari kindi uhora kugomba katari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana wica